twarigishije kwizera. We talked about faith Kugeza aho twibagira kubabwira until we forgot to say yuko kwizera that faith si ukwemeza n'Imana yuko ibyo udashoboye kubishobora. is not approving to God you are not capable that you are capable of. You see, Urabona? kwizera ni iki? Now faith is what? Kwizera ni ukwemera udakekeranya. It is to be assured, kandi bitabona and what is unseen, nibyo bikwemeza ko bihari. that what makes you know that it is. So nawe utabona intsinzi, Though you cannot see victory, kwizera kurakwemeza ko uyifise. faith tells you that you got it. Nawe udafise cash Though you don't have money mu today mufuko, in a pocket, ukwizera kurakwemeza ko ubifise. faith assures you that you have it. Birivuga ngo nimagira icyo musaba The Bible says when you ask it for something, mwizere ko magihawe just believe you grabbed it, ngo muzokibona. and then you're gonna see Bivuga ngo it. kwizera It means faith. wemera ko wamaze kugihabwa utarakibona. You are sure that you've received, and then you're gonna see it. So now ukwizera kugwiza kugeza ngaho Faith, it is that. ni ikintu ciza, It is something good. ariko there are time But hari igihe kimwe na kimwe umuntu ashoboye kugwa mu mutego wo kwizera somebody can fall into the trap of faith, akananirwa kurondera ubutabazi bw'Imana. and then you cannot seek for God's intervention Kuko kwizera kwawe because your faith, gutegerezwa kwemeza wowe na shetani it has to assure you and the devil yuko uko bimeze kose that no matter how it is, sindananirwa, I'm not failing. shetani ntashoboye. The devil can master me. But a big problem Aikingora nini? ariyo n'igihe mudatakambira Imana mugomba muyemeze ko mushoboye affair. And sometimes you do not cry to the Lord. You want to make him know that you are able everything. Abantu benshi ni mukiborogera But Imana of people, you no longer crying out to the kugeza Lord aho mugera muri prayer. until you reach in prayer Mana we nyene session. urabizi kano kantu ndagashoboye. Lord, you know that I'm capable of doing this matter. Uyo nundi mutego. This is not a trap. Kuko Imana ubwayo For God himself, irazi ko kuyiborogera kwawe nicyo kimenyetso cyo kuyizera. he knows you're crying out to him. It's a sign of faith to him. Kudahungabana kwawe kwisi You're not panic. ni ikimenyetso cyo kwizera. It's a sign of faith. Kuko uwizera na panika. Because a faithful person cannot panic. Kudata umutwe Do not panic. ni ikimenyetso cyo kwizera kwawe. It's a sign of faith. Kutamwemeza shetani ko yatsinze To not giving the victory to ni the ikimenyetso cyo devil. kwizera kwawe. It's a sign of your faith. Bisigura ngo It means what? ubwira bya shetani nawe You're wagerageje iki? speaking to the devil that you tried anyhow. Imana iri kumwe nanjye. God is still with me. Uje kwemeza satani. You come to assure the Ariko devil ingorane yanyu by your problem. n'Imana musigaye muyemeza ko mukomeye. You even assure God that you are great. None izobafasha gute? How God gonna intervene? Zaburi intervene to you? 34:17. Psalm 34:17. Biblia irabemerera kuboroga. The Bible assures you to cry out. Kandi mutaboroza Imana nizobishyura. And if you can't do it, God doesn't Nimuborogera mu reply you. bantu You cannot cry out ariko among the muborogera people, Imana. but cry out to the Lord. I tell you what I know. Ndakubwira ukuri cyonzi. Genda umuntu yizera biteye ubwoba. I'm a believer person. You know. Ndi umuntu yizera. I'm a believer Jengura mu person. ngabire yo kwizera. I walk into the faith. Ndazi imitego ngwako kubera kwizera. I know the trap that I fall in because of faith. Abagororosi batakanze uworo arabumva, abakiza amagogwa yabo yose. Iyo batari gutakamba ntiyari kuwumva, iyo atari kuwumva ntiyari kubakiza amagogwa. Mwere no mugitakamba kuko mwe mufite kwizera kugeza aho n'Imana muyemeza ko mutakira bagitakamba. That's the Bible. The righteous cry out and the Lord hears them. He delivers them from all their troubles. The righteous calls to the Lord and he listens. He rescued them from all their troubles. Abagororotsi baratakamba. Righteous called out. Abagororotsi n'abizera. Righteous are believers. Abagororotsi bubu Today is right. muraresista shetani. You receive from the devil. Felicitation. Congratulations. Muraresista n'imibiri yanyu. You receive your bodies. Felicitation. Congratulations. Mukagera n'imbere y'Imana. And then you come before God. Mukayemeza ko mushoboye. You assure him that you are Batari great. gutakamba. But if they couldn't cry Yari out, kwibaza ko babishoboye. you could think they are capable of. Abakristo maratakaje gutakamba. Christians, you lost to crying Kandi out. igihe cyose utaronse akajya ko gutakambira You Imana, never don't get access to cry out to the Lord. uzorangiza utakambiye abantu. You end up crying out to men. Uzorangiza ubwira ibibazo vyawe You're abantu. gonna end up speaking your troubles Kuko to wemeje people Imana ko ushoboye. because you assure God that you are Kera capable. ubwira Imana nashindwa. Be somewhere you say, Lord, I'm Help not me, able. oh Lord. Pasha man, Sinshobora kubwira Satani uko ndushe. I cannot speak to the devil that Sinshobora I'm tired. kubwira ko ndushe. I
cannot speak ariko to myself sinonanirwa that I'm kubwira tired. Imana aho naniwe. But I'm to speak to the Lord when I I'm decree and I tired. declare That's why kandi as a mvugishwa prophet, as a voice. mvugishwa ngi- Ibintu biragarutse mu rutonde. Things are coming on the Uyu prayer munsi altar. twaje gutakambira Imana, Today you're gonna cry out to kandi the Lord. abagororotsi iyo And batakambe when righteous uhoraho arabumva, and God listen, kandi amaze kubumva after hearing rabakiza amagogwa yabo rescue yose. them from their troubles. Ndavyumva ko abantu mugiye I gukira can tell amagogwa you yanyu that yose. you're gonna be healed from your Navuze ngo troubles. murakiza amagogwa yanyu yose. You are well from your Murakiza troubles. amagogwa yanyu You are yose. saved from your troubles. Murakiza amagogwa You yanyu are yose. saved from your troubles. Murakiza amagogwa yanyu You are yose. saved from Aho your wari troubles. kurananirwa, When you go twaje failure, gutakambira we yawe, came to cry out to Yahweh. twaje gutakambira papa, We came to speak to the twaje Lord. gutakambira We nzambe, came to cry out to God. twaje gutakambira katonda, We came to cry out to twaje Jehovah. gutakambira imana, We came to cry out twaje to God. gutakambira El We Shaddai, came to cry out twaje to El Shaddai. gutakambira Adonai, We came to twaje cry upon gutakambira utatwirengagiza dukiza amagogwa yose. the one who is able to rescue us from our own troubles. Genda ugire amatohoza abakristo ntibagitaka. Have investigation, Christians and don't cry Zaburi out. 18:6 Psalm 18:6 18:6. tugiye ningoga kuko tugomba twinjire muri prayer. You as quick as possible, you're gonna into Chapana prayer session. kameya zukatema. Sometimes it's better to cry out. Rimwe na rimwe ni byiza gutakamba. Muda takamve nishoboye kubakiza. Unless you can cry out, he can save you. Mwarakuze kugeza mukuru mukemeza Imana. A grown Mu up mubabaro wanje nambaje uhoraho. Natakambiye Imana yanje muki mu mubabaro. Yumva ijwi ryanje iri mu ngoro yayo. Ivyo natakambiye imbere yayo bishika mu matwi. Udatakamvye naco yumvise. If you can't cry out, he didn't hear anything from you. In my distress, I called upon the Lord and cried out, nearly said, to my God. He heard me, he heard my voice from his temple, and my cry came before him, even to his ears. Ngo ijwi ryanje rishika hari rishika no mu gutwi natakamvye biyagije kugezaho ivyumva. So while you ingorane dufise The problem with us, twarakuze you were grown up kugezaho twemeza Imana ko twakuze kugezaho tutagikeneye ubufasha. until we assure us God we're grown up. We no I longer decree and I need help, declare. that we can bukishwa. Urakiriye ubuntu. You receive grace. Nuzotakambira abantu uri kuzotakambira Imana. You won't cry out to me. Nuzotakambira shetani uzotakambira You Imana. won't cry out to Satan. In the name you of cry out to Jesus. God. Mwizina rya Zaburi Yesu. 107:19. Psalm 107:19. Ndashaka ndahezagira Am umuntu. I still helping Jala somebody? tapina majokri Amen. ida. Mukanya tugomba dutakamba. Soon we're gonna cry out. Erega n'Imana nizikwiye kugufasha kuko yibaza kubimetrize. Even God doesn't know he can help you. He thinks you master everything. Je narakuze muri faith. I was grown up into faith. Kugeza aho muye n'ikibazo ndabwira Imana reka kwigora ngo If ndagaheza. I encounter the problem, I say, Lord, leave this man. I'm gonna end Cyo gihe it. nabona ko ari ubwenge bwinshi. And sometimes I see just like a cleverness. Ariko umenye ko ariyo nzira yo guhagarika kwizera. If you know it's a way of stopping faith. Iyo umwana yakuze acatangura kuba independent, ntushoboye kubaho neza mu isi imwe. Utangiye kuba independent, utegerezwa kuguma mu buzima bwa dependence dutie kugira ngo ukora n'Imana ibikwiye. You have to remain dependent to God for you to walk with God what is great. Maze batakambira uhoraho muri ayo magogwa yabo, abakiza amarusho yabo. Yabakijije ryari? He helped them when Yabakijije ryari? he rescued them when Batari gutakamba ariko bakiza. if they couldn't cry None out, ugomba he gukiza couldn't udatakamba. help them. Wowe ugomba gukiza udatakamba. You want God to help you if you can't cry out. Now uyaza ko ndi muri Ancient You Testament. do think I am in ancient testament. Lazuya Baroma 8:15 tugende nga aho Romans tugende. 8:15. Mana hezagira umuntu wese Lord turi. bless everyone here. Some things is taking place. Ikintu kanaka kiriko kirafata The fire ikibanza. of God is already in the house. Umuriro w'uhoraho uri muri I kino can feel kibanza. the power of God here. Ndashobora kumva ubushobozi bw'Imana. Jamea katu. Amen. Abaroma 8:15. Romans 8:15. Jale anta. 15. 15. Mana hezagira abantu bose God bakurangurikira. bless everyone is following us. Kuko mutahaye umwe mu y'ubuja ngo mwongere gutinya, ariko mwahawe imwemu yo kuba hindura abana b'Imana idutakisha ngo aba umwana ajeje gukora iki. A child is in charge of doing what? For you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you received the spirit of adoption, by whom we cry out, Abba. Amen. We don't call, we cry out. Nituhamagara ubwo turataka. So you Christian, Abakirisi, marahevye gutakamba, you abandon crying. marakuze. You are grown up. Uretse mama afisa kana When a mom has a baby, kari mu cyumba konyene,
when he is in the rooms, kagize when the baby cries out, ariruka. the mom goes to intervene. Twese twumvise umwana turihuta kadatakanze karashoboye kwizunguruka ko kugeza mu gitondo. When he can cry out, nobody go to help. Mumugomba ko Imana ibaza ko kubera ko muri bude mwavumisha amashavu. Ukivumisha amashavu binayica mu cyumba cyako. Imana ni kuza ko kugira guza ifani umwana nk'ubu nyene turi ngaho hari kuba ari icyumba hari umwana akavuga twese turahindukira. All of us. All of us. None mwebwe Imana ibihutire kubera. How come God can come quickly? Gutakamba bisigura ngo my case is urgent. Dose yanje iri tellement urgent. You ain't grown up much. We taught you faith. Then you say, I'm a believer. Let God accept me because I'm a believer. Jehovah. Now indeed, Jehovah. I can't do this, O Lord. I'm not able. What kind of prayer is this? Bega no bwoko buhe bw'amasengesho. I'm not able for this. When I turn around like this, you never expect me saying I'm a failure. I'm gonna trust you day for day. Because I have the one I speak my troubles to. But Christians, majority are no longer crying out. We're not made children to pray. We're made children to cry out. You did not know this before. We're not made children to pray. We're made children to cry out. Even we can work hard, we cannot be equal to the Father. And then He gave us right to become children. For us to be able to get access of crying out. Are you ready now? Do you understand what I'm saying? We're made children. God made us children, so that we can cry out. But a lot of people are no longer crying. A lot of people are no longer crying out. You're grown up just like you are equal to God. The spirit that we have received, He makes us cry out. Abba, 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 Abba. Have you ever caused a child near his father? He can't cry out. He raises his voice for his father to hear from him. Daddy! Dad! Is it crying? Is it weeping or crying? The sign to be a child is when you're gonna cry out to the Lord. When they tell you to be mature enough, it's no longer meant to be like God. Okay, Zaburi 141 à 2. I'm about to finish. God, give me grace to lead your people into greatness. Amen. See, let's go a guy. You know, a guy. He could, when she could not be watchful into the wilderness. Ishmael could be dead. Because Ishmael was into the hands much. Right? She could cry out. She left him. And the child cried out. The voice reached in heaven. And then water appeared. When the child could not cry out, he could die. I tell you the truth. Continue to not cry. They're gonna bury me. Say they won't bury me. I'm gonna cry out. Psalm 142. Ndatakambishiriza uhoraho ijwi ryanje ndaryingingisha uhoraho nakamba ninginga Mana raba ndiko ndatakamba ninginga mu gutakamba kwanje ndiko ndo usijikaushe baba ndinginga useniaje baba
this prayer I must sing a uzuyasanga mu ishengero. You won't find it in a church. Abareruwejeje gusenga. After praying, afite ideni ya uncle, you got the debt from ideni ya tantine, from your aunt, from your ideni y'ibotike, the debt, ideni y'inzu, you got a debt, ideni y'ikirato yaje yambaye, of renting of the house. aciye asenga ngukumengo niwe yasize vewiti zo siwe. You pray just like you pack. Kandi kubana niwe gutakambira mu ishengero. As you didn't cry out in the church, acagenda gutakambira y'ibotike. you go to cry out to the shopkeeper. Baca musamba. And then they have a sex with that person. Nonagire gute. So what to be done? Umurongo kurikira. Kandi mu ishengero. And in the church, yari gusohoka yatakambira Imana. he could going out to crying out to the Lord. Umurongo kurikira saka Now next verse. Murataho. Did you understand? Nijari umaze kubona uri imbere y'abakristo bako barasenga Daniel ukagera abo bantu uzobatinye barazi ibyo bari ariko abakristo b'uyu munsi unagivomeka nona Yesu haleluya nacho kitoka yo gutaka mbiri barabara. Which kind of people? So maybe ni twe twabigishije nawe reality utegezwa kuririma. You should cry out to the Lord, of course. Muno isazonda baneza je ninje deep in the spirit. Cyamberekizana mu musozi. Anytime get choice. One, nashoboye kurira kuko ndenge ni gutewemeye gutoranya kanje. Kebuka nakweretsa umusozi wowe uzaba ndareka abantu kuko nivyoroshe ndafite Imana itamwetervenyeko nivyoroshe. Ndajogera amaganya yanje imbere yiwe, amagogo yanje ndayaserura imbere yande yiwe. Okay, mutayabwiwe muzoyabwira ndibya biro umuntu umwe andikira nimba ari message ndugu yako uko pembeni umubwire ngo utayabwiyewe uzoyabwira nde. If you can speak your troubles to God, who else are you gonna speak to? Yesaya 58 Isaiah 58. we pray. I'm not saying it. Jalenta bio zimaha barumenia ukame jaka demekije miyatamu maze ni watabaza jewe uhoraho nzokwitaba, udatabaje uzokwitwaba n'uwatabaje, ni watakamba nzovuga, udatakamvye sizovuga. Iyi ni code muri prophetic cyo bikugura bakujya vuga Lord ubwo nyine Imana ikamije ni ndi hano ni wakura ugutwaza igitugu hagati muri wowe no gutungira abandi urutoke n'ibiyago bibi. Okay, ivyo nivyo yakubujije ariko yabanje gusaba kugira iki utakamba. He spoke to you first to cry out to him. Gusa ariko arigisha position y'utakamba. He's teaching about the position. Yuko akwiye kwirinda ibintu utakamba.